Mohamed Salah no munsi sumwe mu bakinyi twotangura kwiyumvira gutwahukana Ballon d'Or uno mwaka gerageje kuraba equipe ya Premier League nako ya Liverpool muranonga muri Premier League imaze kubishiramo ikinyuno ngo ncamo atagera kuri 11 na equipe yitwa Arsenal usije ko Arsenal sikirana kimwe ni kuramo ikirane kagitsinda arasigara 8 Liverpool ikiri muri kima 18 gishica nyuma muri Premier muri UEFA Champions League bafise match ya Paris Saint-Germain hano Mohamed Salah umunyagiputa wacu umunyafrika nitugera tangure gusubira kwiyumvira Ballon d'Or ku mugabane wa Afrika kubwa Mohamed Salah uno mwaka 50B ari impliqué muri zo ndumva ahubwo none namukomera amashi muri kano kanya umunyafrika wo yari yakwiye Ballon d'Or kuri we birashoboka uno mwaka tuvuze Ballon d'Or tugaruka kuri facteur nyinshi kuko yaje kwa nabitangaza naravuga ati buriya ndi Mohamed Salah ndiyize ariko nshobora kuba ari cyo giye jewe ndimo ciwanje ndi mu biye ntigeze kwa nk'umukinyi w'umupira w'amaguru yani majambo ati mushobora kuba uyu Mo Salah muri ko murabona ari we mwiza mu maversion ya Mo Salah mwabonye nawe ubwo yaravyemerera kwibi hari uruho kubwira ati bisubiremwo biragoye 38 matches competition confondi sindo 30 assist 21 yamasiye kwitereka kwa 21 iyo yatanze aye Dominic Szoboszlai ku munsi wejo uyu Mohamed Salah uno musi amaze kwikora mu nkino zirenze 10 atsinda igitsinda atanga na assist muri ino season ibisi vya bose plus de 10 match pass decisive gitsindo ubu igarikara bukuraho assist 16 muri English Premier League kwitwa umukinyi mwiza kuri Mo Salah nubwo Liverpool twari gikombe no munsi jewe namaze kubivalida numbwira ngo ivyo yakorera Liverpool ntaco byafashije ino equipe muri Premier League agashimo gafiswe n'uwitwa Phil Foden ku mwaka uheze Mo Salah agafise kw'ikintu no kwemeza ko cice nka Parma mwaka uheze kugira ngo akonkerance Foden mu bino munsi yo Parma aza gukora bino bitsindo byo canke izo performance igashikana Chelsea ni buri ko bwanshaka bicanye cya gatatu ndazi uko byari kugorana ko agashimwe bagaha undi mukinya atari ko German Parma mugabo Parma yisanze bagomba kuronka kibanza cha Europa League Manchester itwara FA Cup baca bisanga muri Conference League ariko no munsi tugarutse kuri Mohamed Salah jewe nemeza ko ari we mukinyi mwiza dufise izo za Man City yarazisinze izo za Arsenal izo zande kenshi Liverpool yagaragaye ibi biye tubonye Liverpool irimo kuri Arne Slot kuko sinovuga ko Slot ari umenyereza mwiza paraporo ya Klopp mugabo no munsi ndemeza ko umugabo witwa Arne Slot agomba twereke Mo Salah buriya na Klopp atatweretse mugabo Slot yagize ibihe byiza byo kwisanga muri no Liverpool atwereka ko ari mu manyeza bakome muri management mugabo kandi bani adapta mwanya muto muri equipe kandi tactique mabakomeye mugiye nka Klopp afise iryo jisho ryo kubona umukinyi mwiza buriya jenemeza ko nubwo bari gushaka kugwa amafaranga menshi bano bakinyi iyo bataza muri no projet mumenyereza maîtrise ivyo arimwo byari bigoye kubona ko umukinyi ova kwa Roma uwo mwasosia ko umukinyi avuye kwa Ovenem nka Roberto Firmino ukamwasosia ko umukinyi nka Sadio Mane avuye kwa Southampton bakaba abakinyi bakomeye byari bigoye kwiyumvira umukinyi avuye muri equipe ya Newcastle ikorotse yitwa Jorginho Wijnaldum ukongera ko Anderson ku bwanje ntemera mbere uko Klopp azi yari umukinyi asanzwe nabona ivyo akina ugaca wongera ko umukinyi yitwa Fabinho avuye kwa Monaco ukubaka equipe y'umude français kuraba mu bakinyi binjiye bavuye mu yandi ma equipe Fabinho niyo mukinyi yinjiranye profil ikomeye kwa Liverpool kuko barafse non Van Dijk yari umukinyi akomeye mugabo yaravuye muri equipe ikintu tuzi kuri Southampton nimwe muri equipe zifite academy ikomeye mu gihugu cy'u Bwongereza yariza aba Gareth Frank Bale aba Oxlade Chamberlain ba Callum Chambers n'abandi bagiye batandukanye aba Ryan Bertrand yarerewe reka tureke gufata nka muno mugabo twizira ya Virgil van Dijk yaciye za Groningen na za Celtic n'ahandi mugabo dufata abo birereye ufasha abo birereye buriya Southampton ni equipe ugiye kuraba academy yabo yaramuye benshi bakomakomeye rero nchangaruka nko kumukinga Andy Robertson uvuye muri Hull City kwaruke kwa Trent adugijwe avuye muri academy buriya Trent Alexander-Arnold byari bigweje do mapar kumwizera ko nivo nk'inda vy'ugwego Nathaniel Klein yarageze kico ki ugacaba defense central Virgil van Dijk kuko amasosi yakora imwe na rimwe matipu canke aba bagiye batandukanye ukabona ko Klopp yarubatse equipe muri usangi atwereka ko ari umumenyereza agomba kudugiriza ugwego ari wese akamuduza akamushikana handi uyu Salah dufise no wa Klopp
ariko kandi haraje umenyereza nawe agomba gusanga equipe yubatse akivyaza umusaruro niyo yitwara Nesot kwibisi vya bose rero dufashe Mo Salah kwemeza ko ari umukinyi mwiza kwisi yose no munsi ndavyemeza gusa ikintu ncanza ko niki cyo tuma rero Mohamed Salah atwara Ballon d'Or abantu babanza bibuka ikintu ca mbere Mohamed Salah igikombe ca Afrika kizokinwa n'abafavori ariko kizokinwa Ballon d'Or yaratanzwe mu kwezi kwa 12 bivuze ngo Mo Salah ibintu avize byo gukora uno mwaka kugira ngo yitwe umukinyi utwara Ballon d'Or no gutwara Premier League no gutwara iyo Carabao no gutwara Champions League bakigira triple historique de ma part nta kintu na kimwe kizotuma ngo Mo Salah ngo arabuze igikombe ngo nuko ngo atagiye muri Mondial de Club 2032 nta kizo bikivuze ariko kandi bagitwara Champions League uno muzi jenasira ko ku bice 80% Premier League bamaze kwitwara erega bagiye kurondera Champions League nigo uno muzi objectif rashobora guhinduka dufate ko Champions League bayibuze rero Champions League bakibura ugutwara Ballon d'Or kuri Mohamed Salah bizoca bizamo igifungo mugabe bizoca bizamo igifungo en fonction ya performance y'abandi kuko buriya turavisa abakinyi tugomba kuzokwevaluwa championnat rukeza abakinyi ba equipe ya Real Madrid attention na Kylian Mbappe attention na Vinicius Junior kuko bafise avantage baracari muri course au titre yo muri La Liga baracari muri course au titre ya Champions League bari mu gikombe chimigwi muribuka ivyavuzwe cyangwa muribuka performance bari bafise mwakweze unongere koko Kylian Mbappe muza ashobora gusubira kugira classement nziza muri saison ya mbere muri equipe ya Real Madrid abafaransa barinyote mu kinyatwara Ballon d'Or y'ibyo wabo iki kintu umugabo witwa Mohamed Salah vyonyene mwijoro ryake bivanye n'igitsindo yatsinze na assist yatanze ku mugabo witwa Dominique Soboslai vyatumye Mohamed Salah aba umukinyi wa mbere kuva Premier League yobaho atsinze ibitsindo 25 agatanga assist 15 muri saison imwe biziguye ngo uwo Mohamed Salah ari phénoménal si umukinyi asanzwe pour le moment mugabo ikijanye na Ballon d'Or kirimo igifungo gikomeye cyane iyi Ballon d'Or tugomba kuzoyibona mwakanenge nkako twabonye mu mwaka uheze ugiye kuraba Rodrigo Cascante yahawe Ballon d'Or niki rimwe na rimwe abantu baravuga ko ari ubusuma yawe Ballon d'Or igikombe cabura naco jewe do mapari mbona mwakanenge tout simplement kirimo akanenge mugabo no munsi abakinyi bari guhabwa Ballon d'Or babiri canke batatu bambere bagomba kuva muri equipe ya Real Madrid yari Vini yari Jude yari Daniel Carvajal cyangwa Toni Kroos mugabo abonye Toni Kroos kibanza ya Jemu biziguye ngo erega tunafata ifashije ngino foto dovuga ngo no musaho champion igeze nikico tumuno musi Lamine Yamal muteka mukanze cha kabiri ntunazane Rafinha dahari kuko no mutufashe umukinyi mwiza kwa Barcelona ni biharuro na situation yagira debloka kenshi sinumva ico tumuno musi wo kwarinya abakinyi 10 ukavuga ngo bigeza sinzi kinyamakuru cabikoze ni foto twifashije akarorero sivyo mugabo ni wambwira ko kuri classe mu bunyene wofata umugabo yitwa ikintu umugazwe izina rya Rafinha ntabari mu rutonde rw'aba 10 ikintu kiribuhe Ballon d'Or Mohamed Salah ni performance no kwitambi kuri equipe ya Real Madrid kuko no munsi hajemo umukinyi w'umufaransa Ballon d'Or itangwa n'abafaransa baheruka umukinyi atwara Ballon d'Or ku mugabo yitwa Karim Benzema imbere ya Benzema bayiheruka kuri Zidane ugiye kuraba Real Madrid nitwara La Liga ikagarukira demi finale c'est fini Mbappé atwaye Ballon d'Or Barcelona ariko namwe azobamo kwiyumvira ariko kandi eske azoba ari meilleur joueur wa equipe ya Madrid rega nico kizokonta ndacariko ndagusubira ariko kandi wibuke ngo inkino zitanga Ballon d'Or buriya nizo zisigaye gusumba izo bakinyi kuko n'umusini buri kurabana Mbappé décisive du jour au jour kandi mu magra rendez-vous kandi mu mafinale yose Madrid kina Mbappé uramubona Mbappé ari décisive du jour au jour uko imizi iri kwigenda yegera imbere kandi guhera no munsi urukino Real Madrid ifise urukino Barcelona ifise urukino Liverpool ifise ni finale ariko Mo Salah rega jewe ikintu ndiko ndavuga ko yateye intambwe ku bice byinshi kwijana turavya abo bahigana tufate kuko je nguno munsi no kubwira ko ari karigana na Vini ahigana na Mbappé kwa Madrid aho sakarorero ahigana na Rafinha na Lamine Yamal na Karo ariko nari wandi skirega je no muzana kuko no musaho statistique ku myaka 37 avise zirateye ubwoba ku bitsindo atsinda ko naco bamutuma kandi arabikora nkaca mfata Ousmane Dembele muri equipe yandi ya Paris Saint-Germain nkaca mfata uwo Mohamed Salah nkamuzana nkamuterekaho ndavya abo bakinyi bose muri rusange Mo Salah ku bice 50% bwa mbere igikombe kigomba kumuha ino Ballon d'Or bwa mbere agomba gikure mu championnat Premier League asa n'uyegereje gusumba abandi
gusumba nivyo Dembele nawe ashobora kuba yegereje ku bice byinshi igikombe ca Ligue 1 mugabo influence Dembele kugira ngo Paris twari igikombe ca Ligue 1 ningana na influence ya Mo Salah kugira ngo Liverpool twari igikombe ca Premier League. Reka rero tugenda aho bagomba guhurira aho bazidadanura dejo munsi turavisa abakunzi b'imigwi ufatiye nko ku matora kugeza muno mwanya bakijijanye imitima. La Liga irajaye hagati ya Barcelona na Real Madrid. Binashoboka ko bose banayibura Atletico Madrid ngo buyitaye mwayo n'amanota bwa mbere bazoba batakaje. Muri Champions League. Champions League igomba gutwara umwe muri abo canke bakanayibura Liverpool kanayitwara. Ikintu kigomba guha Ballon d'Or Mohamed Salah kindi ataguhenga makoro yemo. Barcelona igatwara Champions League na La Liga. Biraza kudadanuka amatora amajwi yoronse umukinyi wa Barcelona sanzaye ku mugabo yitwara VINI na YAMAL no ku mwana yitwara YAMAL. Tuje tubona habaye exploit yuko Mohamed Salah agomba kuronka amanota menshi gusumba RAPHIHNA kubera amanota RAPHIHNA yaronse hari hayiwiwe nayo yagiye kwa YAMAL. Uvuze n'ikintu ciza by the way kuko Barcelona igitwara La Liga na Champions League cyane dushaye tureke La Liga igitwara Champions League atwara igikombe kimwe mu bikombe bishobora guhe ku mukinyi kugira ngo agwanire Ballon d'Or. Biragoye kuzotwara YAMAL udatwaye RAPHIHNA, biragoye kutwara RAPHIHNA udatwaye YAMAL, kandi abo kibatwara ari babiri ni divorce total mu bakunzi ba equipe ya Barcelona kuko bazovuga kubiri. Kandi ugerageje kuraba equipe zino jama wanashaka kureba kuko difference yari hari hagati ya VINI na Bellingham mu mwaka weze ni ntoya gusumba difference izobi hari hagati yande ya RAPHIHNA. VINI vyaragaragara ngo uravye inkino za Champions League nibindi yahetse equipe yabaye meilleur gusumba Jude. Mugabo no munsi ndazi uko ari abantu Barcelona RAPHIHNA mu nkino za Champions League ni mwiza gusumba YAMAL. Mugabo influence umwana wa equipe ya Barcelona birereye karite y'ubustare yuko uno munsi abantu baririmba YAMAL gusumba RAPHIHNA bizotuma abantu gutandukanya RAPHIHNA na YAMAL vyogorana gusumba uko n'abakunzi ba Madrid hagezwe barumva ati sezo yarangiye Jude ari nyuma ya VINI naho kuba kantu gato mugabo ari nyuma bakavyemera ku bice byinshi kwijana gusumba uno munsi buriya nubwo twogira amatora no munsi Juma shaka nadufashe birarangiye. Champions League itwaye Barcelona dufise YAMAL na RAPHIHNA. Barcelona igomba gutanga umwe azotwara Ballon d'Or canke umwe azoja guhiganwa n'abandi hagati ya YAMAL na RAPHIHNA muhotangande urabe ko ku bice byinshi kwijana statistique bamwe barazibagiza bakunde YAMAL abandi nabo urukundo baragwibagiza bafanende RAPHIHNA ku bwa statistique bivuze ngo n'ubundi kwa Barcelona turabona bazocanamo mugiye no kwa Madrid rega bizoba buriya naraseda umugabo yitwa Vinicius turamona nk'umukinyi mwiza mugiye Kylian Mbappe tuko turamona nk'umukinyi mwiza mugabo agaragara mu gutsinda cyane gusumba ibindi ariko kandi gatsinda magara rendezvous ushaka kumugira umukinyi mwiza wa equipe. Ibi byose bigarukana amahirwe kuri Mo Salah kuko Mo Salah wanka wemera ubwongereza bugomba kuzomutanga nk'umukandida ari serie Liverpool ikamutanga nk'umukandida ari serie Afrika ikamutanga nk'umukandida ari serie antuka havuyemo ikijanye n'amakontina niki je bigevye no kuvuga ngo kuko ndibuka Liverpool twaye igikombe ca Champions League itsinda Tottenham kuri finale septembre 2019 yari Ballon d'Or bien mérité ku mugabo witwa Sadio Mane kuko yari yo saison niba ntihenze baba ya meilleur buteur ari batatu bene Aubameyang na Mohamed Salah bafise ibitsindo 25. Ari bari banatwaye Champions League batwaye Champions League yagarukiye kuri finale ya kane mugabo witwa Sadio Mane batsinzwe na Algeria 2019 baba abakinyi banganije ivyo bitsinda muri Premier League batwaye Champions League ugiye kuraba uruhara rwa Mane no rwa Salah ruragaragara yari presque 50-50 mugabo yitwa Sadio Mane muri equipe nationale kandi barayidevalorije yageze kuri finale byatsindwa na Algeria mugabo ubona ngo umugabo yitwa Sadio Mane uravye uruhara rwiwe kuri Liverpool yabuze igikombe ukanyuma ca Premier League ukaraba uruhara rwiwe muri Liverpool yatwaye Champions League ukaraba uruhara rwiwe muri Senegal yakinye finale ukabona ngo Sadio Mane il est le meilleur joueur du monde muri uwo mwanya ikintu gikomeye cyane bayihereza Lionel Messi ikintu gikomeye hano natangwe kubona ama propaganda natangwe kubibona umukinyi mwiza wa UEFA baye Virgil van Dijk erega libiri rero saison 2019 isa na saison turangije Virgil van Dijk abaye umukinyi mwiza wa UEFA mu gihe dufise Sadio Mane na Mohamed Salah meme na Roberto Firmino tutanamwirengagije l'année passée ero irarangiye Espagne bafise Fabian Ruiz bafise Daniel Olmo yabaye meilleur buteur wanashaka Olmo tunamukoremo kubera ko we yaje kugaragara uko Pedro avunitse bafise Lamine Yamal bafise umwana witwa Nico Williams Rodrigo Cascanta umukinyi yaranzero bisigura ngo propaganda zatangwe gukogwa umunsi batanga agashimwe k'umukinyi mwiza wa Euro none umunsi rero bigica mu butungane statistique iyo ariyo yose isabwa mu mupira w'amaguru Mohamed Salah ntanayujuje aranikurikira
kuno muzi uri mukinya afise statistique nziza inyuma ya Mohamed Salah ni Raphinha mugabo ugiye kuraba contribution mu bitsindo nimba umwe afise contribution mu bitsindo 50 est-ce que uyu munsi Raphinha kwa Barcelona afise contribution mu bitsindo bingahe arashikana ibitsindo 40 contribution mu 40 birashika mugabo ntihabuze mwe kare ya contribution mu bitsindo ndwihari kana ukuita ibaro vya Raphinha uno munsi Mohamed Salah ni phenomenal rateye ubwoba erega naco gituma navuze bon facteur yo kumva ko Mo Salah yotakaza poa bwa mbere kwera ko atazoba twaye Champions League mugabe ikintu coco no kwazira kugeza muri no mwanya agitwara Premier League muri batatu bwa mbere arimwe atabayemo ngo nuko yabuze Champions League hano hazoba harimo kumurenganya jewe nabonye abakinyi baba winga baca ku ruhande rw'uburyo benshi mugabo no muzi bon Messi sino mushira mu ba winga jewe ko Messi kenshi namubonye akina nko mu numero 10 akina nko mu winga yagakiye nko mu fone no kuri Pepe ukarondera hano Lionel Messi akina Raphinha Fsurara mu 38 voilà 24 buts 14 passes décisives ça fait 37 ekare 12 ibitsindo 12 wenda vize contribution mu bitsindo 51 30 buts 21 passes décisives kuko yejo ntibayishizemo bisigura ngo nimba twarabonye Arjen Robben inyuma ya Robben nta undi mu winga je wombwira kundwi mugabo kandi Robben yagize statistique nazo yigeze agira erega na Robben izi stat nazo yigeze agira je numbwira ngo umukinyi ngo yari mwiza umukinyi yari mwiza ngo kwera cenga erega Messi yaza kuba mwiza cenga gusa kutumuzi n'abari foro muri statistique nawe Messi yari kuba arasanzwe Messi yaragucenga Messi agatsinda ibitsindo Messi agatanga amasiste Messi akaba Messi kubwa Barcelona ko na Barcelona kaba kwera Messi nuno musi Liverpool iratunze Saracenga atsinda atanga amasiste Liverpool ikira Liverpool kubwa Salah sinovuga ngo ngirengereranye Salah na Messi mugabo bafise je iri presque similaire erega nabo bagiye baratwara ibikombe equipe Klopp ifise performance nk'iyi ifise umukinyi ku rwego nkuru ahaseze igeze ntayo yigeze atunga ariga umugabo witwa Jurgen Klopp ni ikintu gikomeye cyane ku mugwi witwa Liverpool kuko nkuko Arteta abanyene ubwiwe yamaze kuba nabishikiriza umumenyereza wa Arsenal avuga ati igikombe ibice 80 kwijana dusa n'abagisezereye kandi nanje ndavyemeza kuko nimba buze bukayosaka inkino nk'izi zose ukabura Gabriel Martinelli ukabura Kai Havertz na Gabriel Jesus ukishimira Sterling na Trossard na Noaneri jewe kinjame Liverpool kaciguhaye kare y'amanota 11 biragoye izo nguvu zozikurahe mufise match muzokwihurira mwebwe nyene ni mar chance ni muhura na Liverpool tagarura Saka ntugarure Martinelli kugutsinda ni lazima kugutsinda ni kawaida bisigura ngo Premier League garanti yo kwitwara iriho nini inye wanashaka ibice nka 70 kwijana cyangwa 80 erega na equipe no muzi iri kiroroherwa muri Champions League ntihagire umuntu numwe avuga ngo Champions League igiye hitategerezwa ni equipe iri kiroroherwa muri Champions bishobora gutuma ija guhangana n'izindi muri Champions League zikigwana muri Champions yo yarahejeje kera nuko rero kuri Mohamed Salah bimeze hari igikombe nibazoke batwarira ko mw'abantu muri Picasso mu bitsina 50 ari ya journée izoza equipe ya Arsenal na Liverpool azoba ari journée ya kangahe igikombe bire katurabi izoba Liverpool gitora kwa Arsenal Liverpool ndiko ndaba ko Liverpool bizogitwarira kuri Arsenal azoba ari journée ya mirongo kizoba caragiye jamo nkino Liverpool ifise jamo nkino za Liverpool kizoba caragiye ko bazokina kuri 36 ahubwo Arsenal ndabona bazokina na Liverpool babanza gukrea hedonera abashefu barengana ahubwo ati crea hedonera ngaho turengana twebwe Liverpool turi champion d'Angleterre kuri 36 kuko hazoba hasigaye deje nkino zibiri champion irangira iyo kare ni abikiriyo y'amanota arenga 6 Liverpool izoba yaratwaye igikombe nuko emezere muri kuri Salah mu gihe Liverpool n'umugoroba ikitsina equipe twa Manchester City bitsina bigera kuri 2-0 bashiramo ikingo cyo matagara kuri 11 Michael Arteta umumenyereza equipe ya Arsenal ati niba atari ibindi bitangaza biri buze gutahukana igikombe ibice 80 vyagiye hasigaye 20 kwijana kubwanje ngambwa ibice 95 vyagiye ahubwo hasigaye 5 kwijana vyagiye ariko je ndemeza ko bizi Arsenal yaseze igikombe Arsenal igikombe bayi uratsindwa na West Ham muhira Emirates Stadium urondera igikombe equipe yose carton rouge mugabo carton rouge yironke uri Arsenal uri Emirates kintu nemeza ko igitsindo bakiriye rouge bayinoze igitsindo bakiriye ikintu conyene nemeza peu importe ibihe byose Arsenal igomba guca mu mpira w'amaguru birabaho tugomba kuvyakira mugabo Arsenal muri mercato yo mu rushana mu kwezi kwa mbere nibitegwe nka equipe igomba kurondera igikombe bari bafise signale y'ubukomezi bwa equipe nka Liverpool kirabananiza bari bafise signale y'ubukomezi bwa Chelsea jarajara uno muzi tsinde jigatsindwa ukabona ko mugabo ni equipe igirisanga muri Big Four buke izo signale zose bari bazifise bari bafise
sinyare ya ekipe yabananije yitwa Manchester City bari bafite icyo babwirizwa gukorerako. Liverpool ibera ekipe ifite effective imeze neza, batavunika, ba effective yagutse, bakinyi bari experimente, badatakariza muira kuri Anfield Road, nawe uri kuratakariza Emirates. Uri kurabona bataka ushobora kuronka nk'inizanyura birengagije, uri kuravunikisha abakinyi. Mugabo sinzi kuri kurabona ekipe ishaka igikombe. Nibigeze bategura. Ekipe ishaka igikombe bimeze gute? Iki kintu je cyatumye. Ni ekipe heburi kubasi batanaronka n'inota rimwe. Iki kintu je werandiri cyatumye ntangura kwiyumva. Ya. Ndakwiye kugira investigation nkaraba. Ni iki Arteta yaga n'aba boss ba Arsenal yo bicaye. Jewe uno munsi wanashaka. Abo barashobora ko barasubiye muri ya projet ya Wenger reka tutabizi. Uno munsi ikintu oya igituma none wowe urabuwa kabiri imyaka ikurikirana muri projet ya Wenger. Ukagura umukinyi nka Declan Rice wa miliyoni 100. Ukabona ko kugira ngo projet ya Wenger yarasohora yaradandaza. Projet ya Wenger yarasohora. None munsi no gusohora kugira ko ekipe idandaza igikombe nta kintu kimwe irimo. Arsenal nta hamwe iri. Mbuze projet ya Wenger idandaza ntitwana igikombe irahonye n'ahagaze. Ekipe idandaza no munsi wambwira ko tunga saka imyaka nkiyi afise nivo ngiyi. Ishobora kuita dandaza no munsi mugabo bakaba ari satisfait no kugira gute. No kumva ngo tugomba gutunga abakinga ba Declan Rice bazotuma twama muri Big Four kuko wibuke Pep Guardiola. Guardiola ntayaga na Arteta. Arteta niyamubereye umwajwe. Ariko waje kuraba. Wibuke hari avala nepas. Baburi igikombe yavuze ati Arsenal nibaje ngaho baserebure kuko batwaye igikombe kuba baronse basubiye kuronka qualification kuja muri Champions League. Ariko ugiye kuraba ano babana bagabo ba Edu Gaspar. Bama ugiye kuraba igishobora kuba kiriko kirabirukana. Gishobora kuba ari kibazo kiri ndani muri equipe. Nanje nemeza ngo iyi Arsenal Arteta yabaye mumenyereza mwiza kubera Arsenal. Donc niho yatwerekeye ko ashobora kubaka. Mugabo Arsenal aho bigeze iriko yishizina rya Arteta no muzi Arteta ku equipe ikomeye ishaka ibikombe. Ariko kandi nawe arashobora kuba erega ari convaincre kuko ntushobora kumbwira ko no muzi tutaratangura kumva Arteta muri viseur z'iyindi migwi yitwa ko ikenereye ibikombe mu gihe Arteta yatweretse ko ari umwubatsi kandi azana projet iri. Ushobora kuba convaincre urumumenyereza kiri muto nka Arteta. Kariyeri yo uzoyishaka mu bikombe kandi no muzi Arteta aramaze kutwereka ngo uwampa Barcelona cyangwa uwampa Manchester City nozi managing yo managing Manchester City bon bien sûr ku rwego rwa Guardiola biragoye uko nafise rwego bamenyereza bakuru biragoye kubera ko nafise iryo jambo nk'irya Guardiola canke tactique n'ubundi bimenyereza ataragira ko yize wagahabwa amafaranga canke se agahabwa buri cyose amenyereza kenera mukuru uno muzi equipe nka Atletico Madrid ata pressure umugurira aba bakinya Arteta yo kwima igikombe yo kibura ko Barcelona na Madrid umwaka babaye beza kumurusha ariko nawe wamuhaye akaja ku isoko ibibazo vya equipe na myaka 2 cyangwa 3 yo tumutama igikombe uno musi yo nje tumaje nivuge ngomba gukora amatoza nkaraba Arteta yagiki n'abarongozi ba equipe ya Arsenal kuko equipe iraburi igikombe ubona ngo hariho moye yo kudepansa imiliyoni 80 zonyene ku isoko gigurisha mu kwa mbere urondera igikombe kandi ukagitwara ese equipe nerekene mu ataka gusa uno musi Dusan Vlahovic ayembwa miliyoni 12 bamupropoza nk'umukinyi botwara nk'inizanya ata option dacha obligatoire irimo bavuga ati turamutoye ntitwamushima zomugura tutamushimya azogaruka inyuma y'amezi 6 nawe ushaka ukamuhemba 100% y'umusharizo miliyoni 12 akaba ari uzimo panda amezi 6 turi kurondera Premier League winjiza plus de 160 millions mugi witwaye niki cyari gutuma umunsi Arteta bataja ku isoko barondera umwataka kandi no muri mercato hivernal raba press conference yose yakoze yagaruka ukumva ati dukeneye gutsinda kuko turaye mu buryo bwinshi bw'ibitsindo biragaragara ko dukeneye umwataka kandi ivyo byose yabikije inyuma mu gihe kandi rega nafise ikibazo cha effective y'itagutse nemeza ko atamusubirize ari ideal wasaka hari mu gihe nko kwa Liverpool nivyo bone tuvuze ko saravunitse byo bitoba bisa nibirangiye mugabo uburyo nka Liverpool yo safaringa itakaje SALAH ikizanga vise Elliot canke Sobosa wohenga canke uyu musore w'umutaliyano Federico Chiesa nibingana n'ukuntu Arsenal itakaza Saka ugacondera ubukiriro muri Raheem Sterling waracarondera abakinyi erega niyo faiblesse City irikiragira urondera igikombe uracarondera abakinyi batawe na equipe zitanarondera igikombe akaba ari wowe wibika kuri Arsenal urongera amasezerano Jorginho uzi yuko Declan Rice na Partey ushobora kuzobabura eske Jorginho ku rwego rwa Declan Rice n'ugwa Partey ubabuze nk'inkino 2 cyangwa 3 zitwa ko ugomba kurondera igikombe uzoca witwaza Jorginho jendemera transfer ya Mikel Merino hagati mu kibuga yarabafashije kandi n'umukenye mwiza abwizwa kuba no musi niyo yisanga nko kwa City afise byinshi ari gufasha ariko no muzi ugiye kuri Arsenal eske réellement niyo bari equipe yamaze guhindura projet yishakira kwama muri Big Four bazaronka amahera ya qualification ya Champions League n'urwo match batsinda oya bon nimba ariyo target bariko bica kariyeri y'umugabo witwa Michael Arteta bariko bica kariyeri ya Bukayo Saka bibaza ko tuzokwibuka ko habaye umukinyi mwiza mu gihugu cy'Ubwongereza akiri muri Arsenal idashaka igikombe nemeza ko atacho Foden ari City
nivo ya Saka uno munsi muteretse muri Fode abana b'abongereza uno munsi nivo ya Bukayo Saka nta mwana yifise bari muri generation imwe dushaka tubagararo nubwo bo bazifise mugabo iyi City ya Phil Foden mu myaka 3 iheze na Saka tuzi ayirimwo nabo yaratanze byinshi birenze ibyo Foden yatanze usivye uno munsi none jewe ndemeza ko ku myaka 23 Saka hageze igihe nzobona na kariyeri yirangira ko Arsenal yaramuvunye gusumba uko yari kumufasha sinawe wenyene erega no munsi bataba abagabo nk'aba William Saliba David rero umunyagori mwiza no munsi ubuteretse kwa City tatotanga ku maguru ku maboko na equipe nimwe no munsi itari kugomba guhura na Arsenal kumva ko igomba iby'umupira ukawurondera ukawubura ugatsindwa ibitsinde ego no munsi ni Van de Klaassen nk'umwongereza kugwa muri equipe ya Arsenal none naco tuzomwirukira ko mukinya ko equipe zitatu zifise umukasere nka Declan wozitanga ntazihari kwa Real Madrid ari umukasere bafise kwa Barcelona hari bafise kwa Atletico Madrid de Paul wamugeranya na Declan nguko rero Arsenal yatakariza kuri Emirates Stadium igitsindo kimwe ku busa batsindwa na West Ham ya Grand Potter mu gihe Chelsea nabonye abanyegori babo bose yaba Robert Sanchez yaba Jorgensen babazane muri King Sama Comedy kwa King turamusavye baze badutwenze n'abakomedie bayihereze penderezi yigwarize iyi equipe buriya umugabo yitwa Enzo Maresca yarakoze ikosa rikomeye cyane bon yigize umutaktisi yakomeye n'umunyeshuri wa Pepe n'ibindi bigiye bitandukanye kandi yaratweretse ngo ariho touch kana kamfise paraporo y'abamenyereza baheruka guca nko kwaceze mugabo ariko niwo munyeshuri wa Pepe nabonye afunze umutwe cyane nukuri umugabo witwa Enzo Maresca biragoye ko azowumenyereza akomeye mu gihe jewe ndamwagiriza ikintu cyambere nababwiye mu magrand rendez-vous arinire grand rendez-vous zisindwa niki na prise de risque kwamenyereza ndetse na responsabilité ufise ijambo ijyaye nk'umumenyereza Aston Villa yari mwiciye Villa ufise ibyaro bimeze gute imbere ya Man City imbere ya Liverpool imbere ya Arsenal imbere ya Tottenham Hotspur ibyo byaruro kuri Maresca byo gukina izo nkino zikomeye ntavyo kandi equipe kugira ngo yitwe equipe nkuru nuko imetriza gukina na equipe soko zikomeye kigira kabiri Trevor Charo baramusoye atangwe kumunuka mu bana munukse kwa Crystal Palace nyuma y'imvune zabagiye batandukanye arimo wese Fofana asubiye kumwitabaza buriya umugabo yitwa Charoba yagarutse kubera yuko akunda equipe ya Chelsea ari umwana yarerewe sino uno munsi nta mu defenseur equipe ya Chelsea nyuma mbere y'izajya Maresca Chelsea byagaragara ko muri aba jeune itunze wogeranye na Charoba umugabo uno munsi yari yaramusohoye uno munsi ifata karuriro kumwe kweze umugabo yitwa Mauricio Pochettino nta mukinyi mwiza yaratunze mu igori nyuma y'ivunika rya Robert Sanchez nka George Petrovic kibazo yari yaragitwaye byari byaraheze mwiza cyane pe no munsi bamurungitse muri Chelsea be ari kwa Strasbourg mu Faransa ibazo no munsi equipe hagezaho itunze umunyegori nka Kepa Arrizabalaga yaravuye kwa Madrid yisanze muri equipe nka Bayern Munich iragira ibihe byiza nk'ibi nikicho tumuno mudatunga Petrovic na Kepa Arrizabalaga nk'uri experimente Petrovic nk'umumenyereza nk'umunyegori yabikoreye erega Petrovic yabikoreye iyi Premier League attention n'umumenyereza n'abamenyereza ushobora gusanga kuri post asanzwe buri attention n'umukinnyi yarose post yikoreye uyu mukinnyi batebwe gusoma umukinnyi bavuze ngo turakwiye hano hanaka turamazanye tumuhaye post ariko yari muri chage equipe yari mukeneye kandi bigaragara ko umengo ubwo bushobozi nabwo yari afise ariko hagaze muri cyo kibanza yitwaye nk'umukinnyi mwiza iyi Premier League iyi sezo turimo twatanguye dushimagiza umugabo witwa Enzo Maresca kandi niko ari kumushimagiza ariko kuri niyo mumenyereza wa mbere mu gihugu cy'Ubwongereza ni nk'ibi bya United watora mu buto baja muri equipe nkuru ukabona ngo kubaka equipe nkuru biranse niyo mumenyereza wa mbere mu gihugu cy'Ubwongereza yatanguye kuronka squad donc effectif itangura mu kibuga abakinyi 11 beza n'aba backup biwe hakiri kare umugabo yitwa Slot niwe mumenyereza yashitse azanga equipe yuzuye mugashobora kuyimanaginga ariko aho biteye uno munsi uyu nagira ndagutangarize ngo uburyo nemeramwe Maresca nibwo nemeramwe Ancelotti bari presque zero mu mitwe yabo harimo ibiziriko Jago ko kwa Liverpool nk'umunsi weje yari gutsindwa none mu itangazamakuru ariko nk'ikintu sigurira abantu ufise aba nimero 9 babiri barakomeye Diogo Jota araho Darwin Nunez araho Cody Gakpo ari kuri bande tushe nubwo yaraje avuye mu mvune ucukinije aba mediateur bane Katisi sinzi ibintu kocha ashobora kuba yarariye muri Katisi numwe mu bakinyi badahwanye n'ivyo equipe kina ya Liverpool mu gihe mutararonka intsinzi aja
donc afise style y'abanya Espagne wanashaka n'umwana ziba ni n'umukinyi mwiza ariko kandi mugabo afise style y'Espanyol bitandukanye n'ivyo equipe ya Liverpool ikina dushaka tunafate nawe bari umukinyi mwiza zino nkino zikeneye maturity ugiyurira kuri poste na Dominic Szoboszlai ugomba kwitonda ukaza kenshi byabananiye basobosaye hakaba nko gufata risk mugabo no twabonye kenshi na Szoboszlai nduri gwikibaza canka kicarikwa kubwa Curtis Jones aba bamenyereza bato barabizi sinovuga ko Maresca atabizi mugabo mumenyereza kumenyereza no kumenyereza komeye ni ibintu bibiri bitandukanye kugira ngo witwe kumenyereza komeye suko uzobuzi kumenyereza kumenyereza ni kimwe mu bizotuma umenyereza komeye mugabo hari ico usabwa gikomeye kizotuma umenyereza komeye ingingo ufata muri equipe Maresca na Sloti nivo nimwe Sloti umuzi yadasanga ariko mwabanwe ndakubwije ukuri nivo nimwe Sloti yadasanga ariko muri wa mbere unarekara agomba bu wa mbere kandi Sloti zo bino zikoma kumera zikinye yego none yazitwaramwo neza uno muzi wibaza ko kugira Mohamed Salah ari atu imeze gute muri equipe yawe kubwa rero uvuga ko Sloti ari karayekwa na nivyo Klopp yakoze muri equipe wanashaka ari ibyo Klopp yakoze ni nkuko bon Sloti reka tugire sens contraire nivyo kwa Barcelona n'abakinyi basanzwe bahuye no mumenyereza yabagize ibihangange erega no kwa Klopp barabakinyi basanzwe abo yazanye none dotaye Sloti yazanye atari Van Dijk yaguzwe amafaranga menshi tuvuge rero ko Sloti no musa ari umumenyereza asanzwe yagizwe igihangange n'abakinyi wanashaka bateguwe na Klopp wanashaka ari nabo Klopp yateguye yishe kuko no munsi biragoye ko kumvisha umufana wa Liverpool uburyo Havertz yasubiye inyuma muri buno buryo ni kuri Slot Elliot ntiyari mwiza gusumba Curtis Jones mugabo no munsi Havertz yararyamiwe burundu azomukinisha muri zo za Carabao azovamwo amaze kuvamo Elliot nta kibanza gifise wanashaka Slot ageze ahantu mbona ndavye Liverpool nkamenga ariko ategura equipe nationale ya Hollande Cody Gakpo yaronderewe ikibanza kunabi no kuneza les amis mu buzima ikintu kigomba wirinda kujana n'amaranga mutima ngivyo rero kuri Luis Diaz yabaye umunimero 9 ku nguvu kugira haboneke ikibanza ca Gakpo Chelsea yatakariza kwa Aston Villa ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe ibitsindo bya Marcos Asensio byose 57-89 pasi zose za Marcos Rashford irisubira muri conference yarazishe sinagirirwa amahigo yo kuraba match ya Aston Villa kuva basinyije Rashford na Asensio ako mpira barawuzi baratebwa cyane Chelsea barisubira muri conference bagize mukino umufana wa Real Madrid turahamenyereye turahazi umufana wa Real Madrid cyangwa umufana unakunda umupira w'amaguru muri rusange Chelsea sha Gaskar umuntu yoba yibuka Asensio atera baro zitatu akaburamwo zibiri ziri kade nguko ko bimeze kwa Chelsea mu gihe equipe yitwa Manchester yabonera akazuba kuri Goodson Park banganya biri kubindi ako se yabonye izuba nyine nabwo uzi ko bari batsinze biri ngomba ndakubwire yabonye izuba kuko ngomba ndakubwire Everton n'abatsinze biri kubusa barabigombora kandi gukura amanota inota rimo kuri Goodson Park nabonye equipe ya David Moyes iteranye ubwo nakubwiye ni uje kuri Goodson Park no munsi kwa David Moyes the chosen one uratsindwa umuranganya kwa kuri amanota kuri Goodson Park no munsi kwa the chosen one biragoye ikintu conyene nobwira abakunzi ba Manchester United arwande y'uburongozi n'ibindi bigiye bitandukanye nabonye batanguye kwagiriza isubira inyuma rya equipe mugabo azwi izina rya Alex Ferguson bagaruka ku buryo atagera aba equipe ategera aba hafi equipe amarekritema ibintu byo kuduza imana nibutse ko nabanyano uwitwa Tene agavuga ati ikintu conyene nkumbuye ni Old Trafford nakumbuye cyane kumbuye kuza kuraba twatuye ukuntu tuba turi ko birashoboka ikintu gikomeye na je nakunze gushimangira muribuka ko twigeze kugikora ko na debat turahari ndabwira ati les amis Manchester Pemport ibibazo yaciyemo nukuri nyuma y'umugabo witwa Sir Alex Ferguson umumenyereza batunze ni Ole Gunnar Solskjaer niwe menyereza yabaye muri Manchester mu bihe bigoye atamukinyi asaba afe kumugurira nkuko biri ageze kwa best class mugabo Domapar KRC Ole Gunnar ni Carlo Ancelotti ntuzo kwigera ubona tactique yiwe mu kibuga nibibaho mugabo ico musaba intsinzi nuko yemeza mu gihe Manchester City yari kiratsinda nk'ibisanzwe muri English Premier League na equipe yitwa Liverpool tsino bigera kuri bikubusa ngo bari kiratsindwa nk'ibisanzwe nyine na Liverpool imbere y'imigwi mikuru no muziko gutsinda ubugwi buto nabwo nyene uravye nabi bukugarika imigwi imbere y'imigwi mikuru kwa Man City ibintu bisanzwe cyane nuko bimeze rero muri English Premier League ngo mu gihe nko mu Butaliyano Napoli bataye amanota mwasuye mu kibanza ca mbere amashi menshi kipe nkuru akuno mwaka ndabisubiyemwo narizi kutakavuga akanota kavuga nagira na kwata ko herutse ambwiye yuko equipe yitwa Inter ne mutwari gikombe mwaka muri gitsitaye n'ukuri nuko ata equipe iri serie mu gihugu cy'Ubutaliyano Inter tugitwaye tugitsitaye ariko Napoli Domapar ndavye akazi kako kwa na Conte bivaye nawe yasanze equipe n'abakinnyi ariko arakoresha kwa Gara forme n'ibindi
Conte ntitwara igikombe mw'abantu mu bintu Inter biri kirapfundikanya ubone tu none umusansigura gute ko Inter atayikari y'amanota 5 cyangwa 6 urasheho na equipe ya kabiri ni buri Conte yari katakariza kwa koma muri weekend atsinzwe biri kuri kimwe equipe yitwa Inter de Milita ifata ikibanza cyane nayo yatsinze equipe ya Gino gatsindo kamwe kavuye ka muri Giuseppe Meazza Carotaro Martinez captain usibye ko experience ibigoye ariya Inter ko yagifashe ubona ko kipi kimenyereye kino gikombe isanzwe gifise gusubira kukibakuramo biba bigoye canke iranakivamo ikagisubiramo vyoroshe paraporo y'indi equipe ariko no mwaka turiko turabona Serie A ibishe equipe ubona ko umenga ziregeranye ukibaza ko ari champion yateye imbere kumbe equipe zirasanzwe mushuti warande muri Minas birakomeye cyane kwa mtama kwa coach ninde ujya mu coach yitwa Conceição vyanse kabisa equipe yitwa Mira sindwe bari kimwe na equipe yitwa Torino yatumye muzungu ntamufata muri weekend muri equipe yitwa Juventus yari kiratsinda kagara igitsino kimwe kusa makanya gato 3:45 Roma iraza kubiri mu kibuga na equipe yitwa AS Monza magiye mu Budagi Bayern Munchen ikomeza konfirma nk'ibisanzwe mwanga muvyemera jewe ndabisubiyemo ndabivugiye kuri mikro Kenny natatwara igikombe none bamwirukane bavuge ko ari we atuma equipe zatwara ibikombe bakinira amanota 8 asigaye nkino zingahe 11 muri Bundesliga muri weekend bariko batsindagira equipe yitwa Eintracht Frankfurt ibitsindo bigera kuri 4 kubusa mugena mukeba wabo yari yatsinze Leverkusen 2 kubusa mugena Dortmund inkuru yaranzindwi ni serugira se wa Dortmund ibitsindo 4 muri 6 equipe ya Dortmund yatsinze sinagira gusa kuko inkuru yaranzindwi mu Budagi ni Borussia Dortmund aheruka gutsinda ryari 6 kuva igifize nuri equipe yitwa New Berlin bayigaritse kabisa New Berlin yahuye na Girasi arayihitana tsindo 13 muri Bundesliga ibitsindo 10 muri Champions League umwe mu basatirizi ku mwaka w'ezero karakina muri equipe ya Stuttgart aza muri Borussia Dortmund aje gusubirira Niklas Füllkrug yaragiye muri West Ham ariko no munsi nemeza ko isi y'umupira w'amaguru bakubigiye kuronka undi mwatakate ubwo wa munyafrika nyuma ya Victor Osimhen twaheruka muri Napoli Osimhen muri Napoli je sindamwemera ku rwego nemera kuri Spalletti Osimhen yarateye ubwo basi uburyo gira sakina donc contribution yagira mu kugira ibitsindo biboneke nivyo Osimhen yagira Osimhen arasanzwe par rapport ya Girasi Girasi bari mwataka gorana mwataka akina atsindisha ukuguru kw'iburyo kubamfu umutwe mugiye no vuga ngo ikintu cyo tumaje ntana bagereranya nuko umugazwe izina rya Victor Osimhen yamaze kudukonvenka ni top scorer do class mondiale agiye hose equipe iri mu bihe bigira gute abayigwa ko nyene ukabona ngo yo gutsinda aretse ko ari umuzungu nk'urwego wa Lewandowski n'ibindi ariko yaramaze kutwereka ngo none umukinya tsinda ukisi defo kuko naramubura sitiri abambi ariko we ukabona ko ivyo bisindi yataciye mu ijero no kubona igori ni ibintu vyiwe nuko mezera mu gihugu c'Ubudagi mu gihe nko muri